bati ntitukabeho nk'abatabayeho ariko kubaho kwacu kubera akaryo keza abana batamenye base abandi bakihakanwa bati reka tubabere inkomoko y'umunezero. Abo nabagize shirahamwe B Parents Association rigizwe n'abavutse muri ubwo buryo gusa, abo bita mu rurimi rw'igifaransa les enfants naturels. Hari kuri uwa 30 ukwezi kwa gatandatu 2023 niho iri shirahamwe ryagendera abana batoya babo bavukira mu mabohero kenshi bakihakanwa. Uyu munsi bakaba bagendeye ibohero rikuru rya Mpimba ibujumbura ku Musaga. Wari umunezero uvanze amarira guhura n'aba bana. Nitwa Eliane Ndayisaba, nkaba ndutwara ishirahamwe BPA mu ntara ya Bujumbura. Nije ndariserukira, nije ndarihagarariye muri intara. Ego muvuye muri prison mwariko mwagendeye cyange muje gufasha abana bavutse nka mwebwe nk'umuvyeyi nk'umukenyezi, ikibazo wakibonye ute cyange sinzi cyo bivuga? Murakoze cyane, ubibagije neza ati nk'umuvyeyi kandi nk'umukenyezi. Twasanze ari ibintu bitoroshe, twasanze ari ibintu bibabaje, twasanze ari abana mu by'ukuri batagira ubwisanzure, batakura nk'abandi bana. Rero twasanze ari ubuzima bugoye kurabisha amaso y'umubiri. N'abana babonye abantu b'abagabo babita ba papa, kandi birumvikana koko kwita umugabo ubonye papa nuko bari mu buzima bwo kutamenya base mu by'ukuri. Rero twebwe ahanini twagiye tugiye kuraba aba bana bavutse nkatwe, kuko muri abo bana ikibazo kinini abavyeyi babo bagiye batubwiye ko hari abana bavukirayo, hari n'abandi twasanze bibungenze. Rero umuntu usanze yibungenze ntibikunda kumubaza ngo uwo mwana ngo iyo nda niyo wazanye canke niyo watwariye ngaha. Hama aba bana rero ibibazo bagira nk'abo baje bazanye hari igihe imiryango ici bihakana ntibasure kubakira. Hama abandi nabo yo bavukiye uravyumva ntaho ubufise umutwara. Rero mu bibazo byinshi nuko babana mu by'ukuri ntibagira aho ba partner, ntibagira aho bari, ntibagira aho boja. Hari n'abandi batubwiye ati naho nosohoka sinzi yo notwara uyu mwana. Nuko twasanze bimeze, ni ibibazo byinshi byo kumviriza kandi nibazo byinshi byo gukemura. Abana mwafashije abo murumva ko muvuge ko ari batoya banyu bavutse, bamwe ntibamenye imiryango yabo, abandi barihakanwa. Hari icyo mugiye gukora kuri abo bana mbega? Twebwe icyo tugiye gukora, turafise umugambi, ni naco catumye tugendayo. Mu vyatumye tujayo kwari kugira ngo icambere tuje kubumviriza, hama kandi tuje kuraba ubuzima babayemo. Rero mu migambi dufise muri BPA harimo iyo gusohora bano bana mu mabohero atandukanye, hama tukaraba ingene tubashira hamwe bakaza kuba hanze y'ibohero, aho abavyeyi babo umuvyeyi wasohotse azomuhitana canke bidakunze ko namuhitana tukamugumana. Ivyo biri mu migambi yacu. Ejo nivyakunda muri twebwe nyene, ejo nihagira n'ababidufashamwo, uwumva hari nico yodufasha za duhamagare, navyo vyoba vyiza. Ariko aba bana barakeneye kubaho nk'abandi. Abo mwafashije mwabafashije iki bari bangahe? Twari tugiye nko kubaraba uko bamerewe, ariko ntitwari kubaseruka imbere atashishiro. Rero twariyungunganije hagati muri twebwe nka BPA, muri bakeyi turi turarondera agasukari, turarondera akabuyi, turarondera ico bambara. Rero twagiye kubambika no kubashiraho kabuyi niyo sukari n'amasabuni, ibintu vyankenerwa vya bindi umuntu akenera vya misi yose. Ivyo nivyo twagiye dutwaye. Hama kandi tugiye no kubumviriza, tugiye no kuraba mu vy'ukuri ubuzima bano bana babayemwo batoyi bacu. Hari abo mwipfuza gushimira kumbure? Ego cyane. Ndifuza gushimira buri muntu wese yagize ico adufasha muri iki gikorwa. Wagize ico atanga, hari amaboko adufasha imisi yose iyo bumvise hari ico tugiye gukora, hari abaduhamagara bakaduterera. Cyane ndashimiye ibinyendaro muri rusange, abo turi kumwe muri association. Nukuri n'abantu iyo tuvuze ikintu bacumva n'ingoga. Ndabashimiye kandi ndanabasabira umugisha aho bakura, Imana izibasubize. Ndashimiye abantu badushigikira atari ibinyendaro, abo bo hanze badukunda, tubita abakunzi bacu. Turashimiye abakunzi b'ibinyendaro.
turabashimiye cyane uwagize icyo akora icyo mwadufashije cyose twashikanye ishishiro mwadutumye abandi dushaka dushimira dukomeje dushimira leta y'u Burundi y'igihugu cyacu turabashimiye kubona icyo tubasaba cyose bariko baratworohereza bigakunda kuko twagiye gusaba urusha rwo kwinjira mu ibohero rya Mpimba bararuduhaye batarinze guhiga imanga turashimiye n'uburongozi bwa prison centrale bwatwakiriye hama kandi bakatwakirana ugweze n'urukundo bakatureka tukinjira gushika mu vyumba vyabo tukabona uko babayeho bakatwakirana ubwira bwinshi nukuri nabo turabashimiye bakoze cyane muvuze ngo murashimiye ibinyendaro iryo zina ntishobora kuba ari kinege canke abavutse gutyo bakumva ko umengo barashizwe hasi aka kazina canke aya mazina nkunda gusubiramo canke twebwe ubwacu tuyasubiramo nashaka kubwira bariko baratwumviriza ko ari amazina kera yari tabu canke ibitera soni ariko twebwe tumaze kumenya ko ariko twitwa twaramaze kwiyakira rero iyo mvuze nkushimiye ibinyendaro ibi ni vya bindi vyamaze kwiyakira ni vya bindi turi kumwe ni bimwe dukoraniye imirimo rero kubishimira kurivugira izina kuri twebwe ntaco ridutwaye nta nuwo ducishije bugufi ariko utaravyakira bishobora kumubabaza muga twebwe ubwacu hagati yacu turazi ko ariko twitwa ni nako abantu batwita byo turuhisha kubera ko dushaka kugwana naryo ngo ntituryumve ariko nukuri ni izina kuri twebwe niko twitwa kandi abo nashimiye burya bo barabizi bariyizi ko ariko bitwa association yacu Be Parents Association mu bikorwa ijejwe harimo gukwiragiza urukundo ku bana batazi ababyeyi babo umwe canke bompi ariko kandi urukundo ntigogarukiraho turagerageza no kwitaho abandi bari mu bibazo nk'ivyo hariho abana bari mu kibanza batateza kubamwo abana bafunganywe na ba nyina babo murumva yuko ikibanza cabo atari mu gasho rero nabo nyene turagerageza kubiyumvira ko kugira ngo urukundo dukwiragiza nabo rubashikire akaba ari nayo ntumbero yatumye tuza kugendera iki kigo ca Mpimba kuko twaramenye ko harimwo abana babana na ba nyina babo bafunganywe harimwo abinjiranye mu gasho harimwo n'abavukiyeyo harimwo mbere n'abazohava bavukirayo muba mwaragize amatoza mukamenya yuko bajya abana bavuka ari cyo kimwe na mwebwe muri bo hariho abavutse batazi base ariko ahanini nuko bashobora kuba n'ababazi batabanye na base murumva yuko rwa rukundo rw'abavyeyi babiri atago bafise nabo rero barafise cya gikomere cyo kuba muri prison batazi iyo base bari kandi bariko barakura bageze mu myaka yo kumenya abavyeyi babo ariko bakaba badafise ayo mahirwe kandi atacaha bakoze twabonye yuko hariho ababonye abantu b'abagabo bose babita ba papa ni ukuvuga yuko barumva muri bo ko bakeneye umupapa mu buzima bwabo nicyo kintu cya mbere gishika gikabura uwuhinjiye ariko abafungwa bariyo bafise ibibazo bitandukanye mugabo twebwe byari bituraba hanini twaraba abana mugabo n'abavyeyi babo bari n'icyo kibazo ko badashobora kubwira abana babo iyo base bari naho babibabwira ntibavyumva ko bakeneye kubabona narijya bakiri batoya nyene barakeneye abavyeyi babiri mwabonye ubuzima barimwo mwebwe nk'ishirahamwe rero bisa nkaho mwagiye kuraba batoya banyu bavutse uko ntibamenye imiryango yabo hari icyo mugiye gukora kugira ngo kumbura icyo kibazo kigabanuke nk'uko narimeje kuvuga ikibanza c'umwana si muri prison ikibanza c'umwana si mu gasho ikibanza c'umwana ni mu buzima bw'abandi bana ni ukuvuga mu mafamiye mu miryango muri bajyanye twumvise yuko hariho by'ukuri ababa basanzwe bafite imiryango mbega rino shirahamwe hari icyo rishobora gufasha bajya abana kugira ngo mu kubarondera donk imiryango mu bisanzwe nk'uko twagiye turabibaza buke buke
hariho nk'ababa bari muri ubwo buryo muri ibyo bihano byo gufungwa bari kumwe n'abana ab'iwabo bakagerageza kuza kubatora mu ngabo hariho ababa batarakwiza imyaka yo gutandukana na ba nyina. Ibyo rero biragoye, ariko nk'abamaze kugera ku myaka yo kujya ku ishuri twifuza yuko ababijejwe amategeko abajejwe intwaro babidukundiye tuzogerageza gusaba ko abo bana bovanwa muri prison bakaba hanze ya prison kugira bashobore kwiga. Icyo nacyo nyene ni kimwe mu bikorwa dushobora gushyira mu migambi yacu kugira ngo turabe yuko abo bana batagikeneye kugumana na ba mama babo bovanwa muri prison kugira baje mu buzima busanzwe bashobore no kuja mu ishuri bashobore kugira akazoza.